Kanura kanura urake kaze kaze muri frotebu umugambi sabari uharanira demokrasi. Sahwanya Frodebu uri mu mashirahamwe ya politike yatanguje urugamba rwo guharanira demokarasi mu Burundi. Melchior Ndadaye ari mu bazize urwo rugamba nk'uko inzira guhemuka n'abandi batari bake bavyemeza. Mbere uwo yabaye umukuru w'igihugu amezi atarenga 3 yagize incungu ya demokarasi n'igihugu cy'u Burundi. None iyo demokarasi igeze kuyihe ntambwe muri kino gihe mu Burundi? Nivyo duherako mu kiganiro twise urugamba, itororokanirizo ry'amakuru Romanda rizohora ribashikiriza buri wa gatandatu. Turi ku igenekerezo rya 22 ruheshi mu 2024. Mwijamba heruka gushikiriza abarundi hari ku igenekerezo rya 19 ruheshi, ijambo rijanye n'imyaka inamaze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko abarundi bageze mu bigero mu bijanye n'intwaro ya demokarasi. Namuso gasanzwe kuko ni cibutso cyuko abarundi mweretse amakungu ko mwashitse mu bigero mu gutsimbataza intwaro ya demokarasi mu gihugu cyacu. Turahimbawe kandi ko uno munsi ushitse igihugu cyose kirangwamwo amahoro n'umutekano. Ivyo navyo bikaba ari byo byatumye abarundi babandanya ibikorwa vy'iterambere. Ivyo biradutera intege n'icizere ko migambi twiyemeje igihe twatangura amabanga yo kurongora igihugu tuzoyishitsa. Noneho sagaseseshwa rumuri wihweje ijya nino ukabona ubwira abarundi bariko bararangurana imigambi yo kwiteza imbere, urabona neza ko tutavomera mu kiva tubwira bumva. Ukubitije na hakajisho ku rugero uburimyi n'ubworozi bigezeko, urabona ko umunwa ufise icyo ufungura, umufuko wose uriko urabomboka. Evariste Ndayishimiye ava mu mugambwe CNDD FDD. Muri iryo zina ijambo demokarasi rigaruka kabiri. Conseil national de défense de la démocratie, force pour la défense de la démocratie. Numugambwe urongoye igihugu cy'u Burundi kuva mu 2005. Reka tugaruke kuri Sahwanya Frodebu, Front pour la démocratie au Burundi. Kwigenekerezo rya mbere ruheshi muri uwo mwaka, uwo mugambwe wahimbaje imyaka 31 iheze utsinze amatora yo mu 1993. Icegera cy'uwurongoye yavuze ko mu Burundi kubijanye na demokarasi hari hagahaze. Uno munsi uravye ingene imigambwe imeze, novuga ko hariho imigambwe itabagurika. Iyo siyo migambwe kenewe muri demokarasi. Usanga imigambwe iri kirarondera gusa ngo ikibanza cy'umukuru wawo. Iyo siyo migambwe kenewe muri demokarasi. Ibimenyesha makuru namwe mwarabibonye, namwebwe murabibona. Hariho n'amakuru amwe mutagishikiriza, amwe journalisme d'investigation muyagezeho murasha isinzi gituma. Hariho n'amategeko musanga ababuza uburenganzira bwanyu, ugasanga mukorera ku gitsure. Nk'igihe cy'amatora mwarabonye ko hari igihe bababuza kuvuga ivyo mubonye bari ko baraharura. Aho musanga mwisha makuru atabayigenga. Amashira amadane y'icyo bya politiki murabona hageze. Ajya mashira mateza gufasha kugira ngo akebure leta barabe neza ko ibyo bishinze bariko barabikora neza, barikora ku nyungu z'abanyagihugu. Mugabo cyo usanga ahubwo amwamwe menshi usanga umengo yabaye abavugizi ba leta. Turavye ubutungane aho bugeze, na nyine icubaro mukuru w'igihugu aravuga ko ubutungane bufise ingorane. Igihugu yo kifise ingwane z'ubutungane hacaba mu kwihanira, hacaba makajagari. Cyo gituma rero ubona ko hamafatwa ingingo, ariko nubu tubona ko nubwo zifatwa ntitubona ivyamwa neza kuko mu butungane tumeza tubona hariho agahaze. Amatora mukomeza mwumva iyo amatora yimirije, iyo amatora abaye n'induru gusa. Amatora usanga hariho bamwe ngo abantu barimwo, gasanga ingene imigwishigaho iraba amatora gasanga harimo induru.
bigaca bituma rero ayo matora misi yose ibivuyemo bituma hataba kubihurizako. Umva rero ko hari hagahaze, ariko ibyo nibiranga demokrasi. Umuntu arashima ko biriho, turakenguruka neza ko biriho, kuko ikisigaye nuko gusa umuntu wese agira icyo akoze kugira ngo ibyo biranga demokrasi ntibizimangane. Umugambwe MSD nawo nyene waje uvuga ko uharanira demokrasi, Mouvement pour la solidarité et la démocratie, umuhari uharanira gufatana mu nda na demokrasi. Tugire MSD! MSD Ganza! MSD Tsinda! Amaraso yandadaye tuyafise ku umwenda wo gutsimbataza demokrasi tuzokubakira abana bacu. Demokrasi dukura no mu mico y'iki gihugu cacu. Kuva uno munsi ndimuze musubire kwita umutegetsi wanyu umuvyeyi, ni umuvyeyi w'abana biwe gusa. Alexis Nduhije ati demokrasi dusanga mu mico y'igihugu cacu. Ivyo turaza kubigarukako mu mpera z'iki kiganiro, aho hari mu 2010 mu gisagara ca Bujumbura. Umugambwe MSD wari kuheraheza imyiyamamazo yo kwitegurira amatora yari yimirije. Uwo mugambwe ugabura mu bice bibiri urugamba rwo guharanira demokrasi nk'uko bishikirizwa n'umuvugizi wawo. Igice ca mbere ngo gishika mu 2015. Kuva rero mu 2005 batora CNDD-FDD, icizera abarundi bari baragiriye CNDD-FDD camaze akanya rumera. Ngira ngo muribuka ivyabaye umwaka inyuma nka 2006 gutyo, batangura kugandagura abantu Muyinga, babica urupfu rw'agashinyaguro cane aba FNL, biraduga, hatangura ivyo gucanamwo, batangura gufata ibintu vy'igihugu, muribuka Falcon 50 n'ibindi, biradandazwa ivy'igihugu biribwa, batangura gusubiranamwo. Wari umukuru w'umugambwe Hussein Rajab ashigwa mu munyororo, igihugu kiba mu kajagari, za sosumo zitangura gucumbagira, za onatere zitangura kuja kw'isoko, ibintu birayangara. Muri ayo marira nuko kwicuza kw'abarundi kucitsere bari bagiriye CNDD-FDD mu 2005, niho havuye umugambwe MSD, niho wavuka kugira ngo turondere uburyo ibintu vyohinduka, kugira ngo haboneke changement nyayo, ntihabe ivyo kumva ibintu ku mazina ko ibintu bishobora guhinduka mugabo ntibihinduke nyakuri. Urugamba rero umugambo MSD umaze kuvuka wabaye ubwo gukangurira abarundi ubwa mbere kumenya ko bafise uburenganzira bwo kutemerera abategetsi ivyo ari byo byose. Muribuka mu 2009 batwemerera hasigaye igihe gitoyi kugira ngo tuje mu matora y'2010, ntitworohewe. Aba MSD barishwe, bandi barapfunzwe, kugira ngo dukora amanama. Gwari urugendo rutoroshe, gwari urugendo rwo guhangana na polisi, kwereka igipolisi, kwereka imbonera kure k'umutegetsi atari itegeko. Naho igihe ca mbere novuga ko cabaye icubwa mbere kugwanira uburenganzira bwo gukora politike, bwo kwereka abapolisi ko bafise akazi ko gucungera abasendefdd, ko gucungera abandi barundi, ko gucungera n'abanyagihugu. Urugamba rwabaye rwo kubwira CNDD-FDD kwimbonera kure iri kiraforoma kumara barundi ko bizohindukira bikaba ingorane kuri bo. Ubwo rugamba rero twararukoze, hagera yaho abantu bacu baruzira, aho ubona dufise incungu nyinshi, twebwe twita incungu bamaze kuzira runo rugamba rwa demokrasi. Imyaka 6 rero murabona mu 2015
niho urwo rugamba nariko ndakubwira rwakomera gushikaho habaho ivy'imyiyerekano yo kwanka ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza cari kinyuranye kandi casenyura ubwumvikane bw'abarundi mu gukuraho amasezerano yarusha nibwirizwa shingiro ryayakomokako ryo mu 2005 naho rero niho abarundi batari bake na twebwe rero aba MSD turimwo abo muri societe civile twahaguruka kugira ngo tugwanire uburenganzira bwo kwitwa barundi, uburenganzira bwo kudasenyura ya masezerano yarusha nibwirizwa shingiro ryayakomokako vyari vyarashikanye nabo basendefdede ku butegetsi, vyari vyaratumye abarundi bashobora kunywana kugira ngo binjire mu nzira yo gushobora kumvikana bimwe n'ibindi harimo n'ingene abantu bazobisikanya ku butegetsi. Kubera rero urwo rugamba watumye abatari bake bicwa, abandi bapfungwa, abandi bangara, nkuko mubona n'uyu munsi mwadusanze mu Kinyegero. Kuva mu 2015 hatanguye igice kigira kabiri cy'ugo rugamba rwo guharanira demokarasi mu mugambwe MSD nkuko Epitas Nshimirimana abandanya bivuga. Kuva byo 2015 gushika uyu munsi iyi yindi myaka 9 yabaye iya kandi kazi kadasanzwe ko gusigurira amakungu ko bamenya ko CNDD-FDD atari umugambwe uzotunganya igihugu, ko bamenya ko CNDD-FDD izozana karambaraye muri ibi bihugu byo muri EAC, ko bamenya ko CNDD-FDD ataneza ifitiye Uburundi n'abarundi. Muri urwo rugamba amakungu yaratwumvise, hari ibihano vyagiye birafatwa, hari ivyo amakungu yagiye arakora, hano kubwira nka sentare mpanavyaha CPI muribuka ko yuguruye amatohoza ku Burundi, twaratanze amadosiye y'abanywanyi b'umugambo MSD bishwe, hariho nabandi barundi bajanye ayandi madosiye, aho urubanza ruriko rurakurikiranwa. Ako kazi rero niko tumazemo igihe, mugabo nka kumenyesha ko akazi kakiri keshi. Turakeneye ko tugera yaho demokrasi itsimbatara, intwaro rusange itsimbatara, ntihagumeho ibimenyetso gusa by'intwaro rusange, ariko tubibemwo bije mu ngiro. Turakeneye ko imigambwe myinshi irekuriga uburenganzira bwo gukora mu Burundi. Turakeneye ko amashirahamwe yigenga agira uburenganzira bwo gukora mu Burundi. Turakeneye ko ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru bagira uburenganzira bwo gukorera mu Burundi akazi kabo. Turakeneye ko abarundi bavuga ikibari ku mutima atawandya wangura atakuvuga ngo no munsi bararabantwaye. Turakeneye ko abarundi bagera yaho bitorera indongozi zabo mu matora yo atari amatora yibwa, atari amatora y'ubusuma, atari amatora agiyemwe umugambwe umwe. Turakeneye ko habaho ubwigenge mu buryo bwose kugira ngo dushobore kubaka igihugu kije ku nzira y'amajambere, inzira y'iterambere, inzira y'uko umunyagihugu ashobora kwibeshaho, ryahangiro ry'umugambwe MSD y'uko umunyagihugu ashobora gufungura gatatu ku munsi. Turashaka n'ubu ko iryo hangiro umunyagihugu azorishikira. Turakeneye ko umunyagihugu aronka umutekano akeshi bakunda kwibaza abavyumvise ko umutekano ari ibi byo kuvuga amasasu, ari ibi byo kuvuga kwishwa, ari ibi byo kuvuga gupfunga. Oya, umutekano no kuvuga ko umunyagihugu aronka ivyo afungura, no kuvuga ko umunyagihugu aronka ingene yigisha abantu, no kuvuga ko umunyagihugu agwaye ashobora kwivuza, no kuvuga ko umunyagihugu aronka ibintu vyankenegwa mu buryo bumwe n'ubundi hadasigaye inyuma kuronka aho umunyagihugu abaheza. Urumva rero akazi karacari keshi. Na Leonce Ngendakumana abona ko ivyokorwa ari vyinshi muri urwo rugamba rwo kurondera demokarasi.
kubw'iyo nararibonye yo mu mugambwe Sahwanya Frodebu hariho ivyazingamitse ugo rugamba. Ni kubera burya intumbero y'ubutegetsi tigeze hinduka, abantu bazi yuko ushitse ku butegetsi ucutunga uwo mwanya nyene, abantu bazi ko ushitse ku butegetsi utemera ugukebura uguhanura, ukora wewe ivyo ushaka kuvuga uti ndafise igisoda, ndafise igipolisi, ndafise iperereza, ndafise ugwaruka, ndafise amahera. Niyo byatumye ica izingama. Urabona abantu bace bagira kudeta atana amezi atana arashika, ko ndada yatwaye amezi 3 gusa bacagira kudeta. Ibyace bikurikirana ibyo nariko ndagura biteye ubwoba. Ingwano yamaze hafi imyaka 10 n'ingana. Iyo migwi igwana yavutse nako ko yari migwi hafi indwi. Igihe tuji yarusha twarayibonye twarayidondaguye. Burya ikindi cyazingamije demokarasi muri gihugu cy'u Burundi gituma itabandanije, burya hari ico bita gusenyura ubutegetsi, kudeta ukoresheje inko. Hariho na kudeta ufashe ibwirizwa nshingiro ukarihindura kubera ufise inguvu, ukarihindura uko ushaka. Twasa no nk'ibwirizwa nk'ubu rihari, ibwirizwa rigenga igihugu cy'u Burundi ubu ryatowe mu mwaka wa 2018. Iryo bwirizwa n'intambamye mu ntwara ya demokarasi, ko mu ntwara ya demokarasi harabitandukanywa ry'inzego, itandukaniro ry'inzego nabo bakora umugamba ari umwe, amahangiro namwe bakorera igihugu n'abanyagihugu bose. Mugabo ubwiye hari akantu kubwigenge kabaho, nk'abatora amategeko amabwirizwa bateza kwigenga kuko baba batumwe n'abanyagihugu. Ariko ubu twasanze ubwo butegetsi uko ari butatu: ubutegetsi nshingwa bikorwa cyo bita pouvoir executif, ubutegetsi butora amabwirizwa pouvoir legislatif n'amashinga amategeko n'ingingo z'amateka, ubutegetsi bujejwe ubutungane pouvoir judiciaire. Byose ubu biri mu minwe y'umukuru w'igihugu gusa, ni wafise ijambo rya nyuma. Abashinga amateka mbere baserukira abanyagihugu basige bakwa n'ijambo mu nama, bakabwira bati ibi nta bubasha mufite bwo kubiraba, kandi ari amafaranga y'abanyagihugu bariko bararaba yavuye mu banyagihugu, bariko bararaba ko leta iri kuyaranguza imigambi yatorejwe ko ajya amafaranga ava mu makora, ava mu mataxi, ava muri ibi bintu by'ibiciro baduza kugira harangurwe imigambi y'abanyagihugu. Bariko barabaza rero bati aya yagiye hajya yakoze gute, baca baka ijambo cyaje bakabima ijambo. Burya iyo watsi ijambo umunyagihugu cyangwa ukamuciramwo, no kuvuga ubugaye ubusuzuguye abanyagihugu bamurungitse bamutoye. Ivyo byose abantu nabyo bazi. Rero twasanze ari ikintu gihambaye gikomeye cyane, ugasanga umushikiranganje araje mu kigobe ariko aratuka abadipi, ariko atuka abashinga amateka, ariko tukabakenguza amateka, agacira gena kirana bikagumuko. Twasanze rero ikindi kitera hari ibwirizwa ryashizweho rivuga yuko uri umushinga amateka, umugambwe wawe ukabona ikora amakosa ukavuga ati muri ko mukora amakosa ibi ndavyanze, bakakwirukana mu mugambwe na cya kibanzo cy'igitakaza. Na uvuze uti bo ubu ndatanze imiho muri uwo mugambwe kubera ko ibyo muri ko marako ntavyemera, utanze imiho naho nyene ucutakaza cya kibanza, kandi baciherewe n'abanyagihugu bagututajawe n'umugambwe. Ibyo rero babigira kugira bake ububasha abanyagihugu, kuko ubwato bashinga amateka ubwato abanyagihugu. Urumva rero ibyo biri mu bintu bituma iyo ntwaro ya demokarasi igoyagoya. Ikindi twasanze ari ubukene, inzara, ubushomeri. Ahantu harangwa ibintu by'amacakubiri yahagaze ku mako mu bya politiki, hakarangwa ubukene, inzara n'ubushomeri, nduharondera intwaro ya demokarasi. Ntibishoboka kuko igiti umuntu ashobora kugugwa igiti cy'inyama, icupa ry'ibyeri, ikiro cy'ibiharage, ikiro cy'umuceri, rindera buca ejo bavuga iby'amatora uzozubona abantu banyegurura umuceri, kandi bakaza gufata umuceri twaronse mu imfashanyo kugira ufasha abanyagihugu, akora bo baca bazana ati we turaguhaye ikiro udadutoye uzowuriha. Uzozubona abantu baza asinze bapundura ibitenge by'imfashanyo ngira batwararonse, bakaza guhenda abanyagihugu, ukabaka ico kiro cy'umuceri, cya kiro cy'isukari, cya isafuriya, cya gatenge, ukazocubiriha imyaka 7 ubu n'indwi, kuko ubutegetsi bose bari imyaka 7 ubu n'indwi uri kurariha umunsi ku munsi.
Bimwe mu biranga iyo demokarasi yazingamye vyaribonekeza mu mico y'abarundi kuva kera niyo migambwe ihari ubu itaravuka. Mu mugambwe MSD barabishimikira ko nk'uko mwavyumvise mu ntango umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yarabigarutse ko igihe bahimbaza imyaka 15 iheze bemerewe gukorera ku mugaragaro mu Burundi hari ku munsi wa gatandatu uheze mu gihugu c'Ubufaransa. Tuvuga tuti ntiturinde kuja kurondera mu mahanga inkingi y'ibintu byotuma dushika kuri gusura kuba ku Burundi kubunagura imico y'ikirundi bijya tuvuga ubuntu ubushinga ntahe iteka guca bugufi n'ibindi bijya byose birashobora kudufasha. Je murantanga akarorero kandi mpora ndabibwira n'abazungu bamwe turiko turaganira iyo bariko baravuga nka demokrasi ko ariyo duharanira abantu bibaza ngo demokrasi n'abazungu bayemvanse n'abazungu bayizanye. Hariho twariko turaganira rimwe ndamubwira dufatiye namwebwe abazungu demokrasi uko muyumva imishinge ya demokrasi kenshi mu bazungu ni liberté de parole, liberté de pensée. Hariho justice indépendante, ubutungane bwigenga. Hariho n'ibindi nka bibiri. Ndaguha akarorero. Iwanyu liberté d'expression. Nurazi iwacu mu mico y'ikirundi atari mu mico yaba batwara ubu mu mico y'ikirundi ijambo kirazira kwima ijambo umuntu asavye arisavye kirazira nimurabire nivyo biri mu mico y'abarundi ya kera ntimubirabire kuri aba badutwara ubu baza baritwaza ngo ngo ivyo neza batwimye ijambo imico yacu iduha. Numva rero demokrasi mu Burundi turafise aho twagendera. Ushaka kugarukana demokrasi mu Burundi tugaruke kuri ivyo kirazira kwima ijambo umuntu, kirazira kwimba ijambo urisavye. Kandi murazi n'ibindi mu kirundi tuvuga urashobora kugaya ivyo umuntu yavuze mugabo ntugaya uwabivuze. Hari indero iruta iyo gerekeye liberté d'expression. Akandi karorero namuhaye namubwiye nti mbega urazi yuko iwacu kera nk'umuntu agize ingorane n'umutware w'intara kanaka tuvuge akiruka agahunga iyo ntara naho abo sinzi ko nobita abasirikare w'uyo mutware baba bariko baramukwirikirana mugabo bashobora no kumurasa n'umwami ariko amaze kujabuka urubibe rw'iyo ntara yabakize nabo bashobora kumurasa n'umwami bamubona carazira. Niko vyari bimeze iwacu imyaka ibinjana imbere yuko haba Convention de Vienne itugenga benshi muri twebwe nga Convention de Vienne ikingira impunzi. Twari dufise amategeko akingira impunzi. Convention de Vienne itaranaba ibinjana n'ibinjana imbere. Notanga n'ubundi burorero mugabo cyo nashaka kubabwira nati iyo turiko turavuga demokrasi turafise mu mico yacu y'u Burundi ivyo tuzogenderako. Ntitukeneye kwiga Aristote, ntitukeneye kwiga Voltaire,
tuja mu mico y'ikirundi turafise ibyo dukurayo nivyo MSD ivuga. Nukuvuga rero mu migambi yacu yose dushaka kuzoshingira kuri iyo mico y'ikirundi idateye kubiri washaka n'imico y'ibi bihugu tubamo, kuko kugira ijambo iwacu nabo nyene barabivyo, nabo nyene bavuga ubutungane bwigenga. Namutanze akarorero mu Burundi duheruka ubutungane bwigenga ari aba dutwara no munsi badutwaye hirya y'ejo badutwaye mu myaka batarashikira ubutegetsi. Nukuvuga twataye ibintu twari dufise. None Burundi bufise ikibanza ikihe mu makungu muri ivyo bijanye no guharanira intwaro ya demokarasi? Iyo demokarasi yoyo ishingiye kuki neza na neza? Ivyo ni bimwe mu vyo tuzogarukako mu kiganiro urugamba cyo ku munsi wa gatandatu za, naho mu kindi kiganiro rero Imana ibishatse.